Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Igihugu cy'u Burundi kigeze aho umwanzi ashaka ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi rirateje ibibazo bikomeye cyane mu gihugu. Abanyagihugu baramaze kuruha, abanyagihugu baribaza aho ibi bintu biri buze guhereza mu gihe atagitoro kiri mu gihugu, akaba atasukari iri mu gihugu, akaba atamazi ahari, akaba nta muyaga nkuba uhari. Ibyo byose akaba ari ibibazo bikomeye kandi bigize ubuzima bwa misi yose bw'igihugu, ariko ubu ngubu nta na kimwe kiriko kiraboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibiriko biratuntuza abarundi batari bake bakabona ko igihe cyari kigeze bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi bafatikanije ko kurongora igihugu cy'u Burundi, akarwi kamaze imyaka itari mike gapfukamye mu nda abanyagihugu, aho Uburundi kuva bwatangura kurongorwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD guhera mu mwaka wa 2005 gushika uyu munsi, abarundi bari mu bibazo bidahera kandi bakaba bari mu bibazo baterwa n'indongozi zabo, kuko biraboneka neza ko ata mugambi n'umwe wigeze ukorwa wateza imbere igihugu, ariko bigeze ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye byaje byunyuka kurushaho, kuko ibintu byagiye byaba bibi kurushaho, kuko n'ibyabonekaga mu gihe c'amagume ubu ngubu ntibiriko biraboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi bavuga ko n'igihe bari mu ntambara batigeze babura igitoro. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko kino gihe leta ivuga ko igihugu kitekanye, aribwo igitoro kiriko kirabura, isukari ikaba iriko irabura, n'uruganda rwayihinguraga rukaba rwarugaye. Ibiriko biratuntuza abarundi batari bake babona ko ibi bintu batabihagaritse bishobora koreka igihugu cose, kuko biboneka neza ko aho igihugu kigeze ari ahantu habi cyane kandi hateye ubwoba, aho benshi bavuga ko batagize icyo bahindura ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Ariko benshi banyepolitike bakavuga ko umuzi wa byose ari umutego Perezida Nkurunziza yasigiye Perezida Ndayishimiye, kuko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko mu mugambwe ku butegetsi harimo injyane zikomeye cyane, akaba ari no mpamvu aho kugira ngo bakore imigambi iteza imbere igihugu bibereye mu njyane zidahera, injyane zamaho, injyane zijyanisha indongozi zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari byo biriko biratuma nyine igihugu gitabagara, byose bikomotse ku njyane ziri mu mugambwe ku butegetsi, kuko umugambwe ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Hakaba umurwi ukomeye cyane uvugwa ko ugizwe n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse n'abandi bavuga ko bari muri leta mbyeyi, aho bose bariko barahangana ntibite kwita ku biteza imbere igihugu. Akaba ariyo mpamvu igihugu cyinjiye mu bihe bidasanzwe, aho atagitoro kirangwa mu Burundi, akaba atasukari, akaba atamuyaga nkuba, akaba atanamazi. Abarundi bakaba bifumbereje bakabibaza ikigiye gukurikiraho, mu gihe inyishu ziriko ziratangwa n'abashiranganje batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko atamuti bafise w'ikibazo, kandi bakemeza ko atanyishu bashobora guhereza abarundi, kuko nabo byaramaze kubarenga. Ibyo byose abarundi bamaze kubyihweza bakamara kubona ko leta yananiwe, niho benshi batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yatanga imihoho abarundi batarahaguruka ngo bajye mu mabarabara bamwamagane, kuko ubu ngubu ubuzima burazimbye cyane, kandi mu gihe abarundi basanzwe mu bukene bukomeye. Hari byinshi twabateguriye birebana n'ibiriko biravugwa kugira ngo ubutunzi bwongere busubire ku kigero cyiza, ndetse n'icyakorwa, ndetse n'aho ibi byose byavuye, aho benshi bavuga ko byavuye ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho yashize umutego ukomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko uwo mutego nyine bikaza kurangira nawe awisanzeho, kuko nyine yahawe isumu na Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera ko yabonaga ko atajambo na rimwe azaba afise mu gihugu, ariko akaba ariho yayiyumviriye nyine kumuha isumu. Mwarabibonye ko Bob Rugurika abisobanuye, akavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza ateshwe
n'undwara ahubwo yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bategetse igihugu c'u Burundi. Ni byinshi nyine tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi barabye ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi bakareba ukuntu leta atanyishu n'imwe ifise, batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye na leta yiwe batanga imihoho kuko biboneka neza ko ata mugambi n'umwe bafise watunganiriza abarundi, kandi bakabona ko ibintu bibandanije gutya byarushirizaho kuba bibi cane, kuko biraboneka neza ko abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambi w'ubutegetsi aho kugira ngo barabe ibyateza imbere igihugu, ahubwo bibereye mu njyane zikomeye cane aho bariko bararwanira ibibanza bihambaye. Murazi ko nko mu minsi yaheze Perezida Evariste Ndayishimiye y'igitoro cyaburaga n'isukari ndetse n'ibidandazwa bya Barundi yavugaga ko ari General Alengeme Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akavuga ko ari we atuma bitaboneka, akavuga ko ari we atuma bitagera ku banyagihugu kugira ngo abanyagihugu baduze ishavu amaze bajye mu barabara bamwamagane. Agikurwa abarundi bariruhukije bavuga ko ibibazo byose byari bihari biheze, ariko icyatangaje abarundi kikanabatera ubwoba nuko kuva General Alengiyome Bunyoni yakurwa amabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi agapfungwa, ibintu byagiye byakunyuka kurushaho. Igitoro kirabura ngaha mu gihugu c'u Burundi, ihinguriro ryahinguraga isukari birangira naryo ryugaye imiryango. Ibyahise byereka abarundi batari bake ko ibi bintu byose Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze kuri Bunyoni byose yaririmetanya yamukoreye kugira ngo amwigeze ku butegetsi, akamwigeze kure y'ubutegetsi, aho benshi nyine bavuze ko yaba General Alengeme Bunyoni akiri mu mabanga, igihe yari akiri mu mabanga ibintu bitigeze bigera ku rwego biriho, akaba ariyo mpamvu nyine batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gutanga imihoho amaze agaha abandi bazi gutwara ndetse no kurongora igihugu bagatwara, kuko biboneka neza ko atanyishu zike azifite zo kugira ngo atunganirize abarundi byose. Ariko ngo umuzi wa byose ni umutego Perezida Nkurunziza yasigiye Perezida Ndayishimiye kugira yemere gutanga ubutegetsi. Perezida Nkurunziza yari yapanze ibituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye by'igihugu, umukuru w'igihugu nawe agakora ibyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, rikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye by'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye iyo kubwira Evariste Ndayishimiye amazina yabo azogena mu bibanza bihambaye by'igihugu. Bunyoni ku mutwe wa leta ndabirabe mu nama nshingamateka, sinzohagera mu nama nkenguzamateka, na Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD-FDD. Ikitazwi nuko ari we yoba yari kubandanya arongora inama y'inararibonye z'umugambwe. Byose byari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yoba ahabwa amategeko y'ibyo akora. Ibyo byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwi kamushigikiye bamaze kubireba bakabona ububasha bukomeye umuhisi Pierre Nkurunziza yihaye, akaba ariho bahise biyumvira nyine uburyo ki batuma isumu yo kumuha ikaba yaravuye muri Tanzania bakayimuha. Akaba ariho benshi nyine abarundi bahise babwirwa inkuru ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze giturumbuka, ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi leta ntirigera itanga umuco ku cyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu. Ariko umumenyesha makuru anarongoye iradiyo RPA, iradiyo ikundwa n'abarundi batari bake kubera ukuntu ikora amakuru meza atohoje, yavuze ko Bob Rugurika nyine yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atishwe n'urw'akarago ahubwo yishwe n'isumu yahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye nataramuka avuye mu gacerere ngo avuge byabaye azashira amabi yose azi hanze, ariko akavuga ko bigoye kuyashira hanze igihe intwaro ikirongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko benshi bahita batangurwa gucibwa imitwe. Byose nyine akaba ari byo Bob Rugurika avuga, akaba ariyo mpamvu yanze no gushira hanze iyo dosiye yose kugira ngo abarundi bamenye ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze. Perezida Nkurunziza amaze gusandaba ikarita yari ihindutse, naho ibihangange bitashotse bibibona, naho yubahirije ibyo yavuganye n'umuhisi Perezida Evariste Ndayishimiye, yagumye agerageza kwigobotora uwo mutego bamushizemo. Inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cane cane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye, ariko abarundi bavuga ko igihe yari akiri mu mabanga ibibazo
ibibazo nk'ibi bitigeze biboneka mu gihugu, aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri pafe, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitoro kiza mu gihugu, akaba ariyo mpamvu cyanabuze ku buryo bukomeye cyane, kuko igitoro kikiza mu bundi buryo cyarabonekaga ntikigeze kibura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko aho Ndayishimiye abihinuririye akabiha ishirahamwe bita Prestige ry'umutambukanyi wiwe, ibintu byaciye byakunyuka kurushaho, kuko amakuru adushikira avuga ko igitoro kinaza ariko kikajya kudandazwa muri Kongo aho bakigurisha amadolari, byose bikozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu abarundi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba agatanga imihoho, ko biboneka neza ko byamunaniye gutwara igihugu. Ikindi Ndayishimiye yakoze, yabanje kubanza guhagarika urudandazwa rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu. Ibi bintu byose byari byinjiriza amamiliyaridi menshi cyane akarwi k'ibihangange kari gahanganye n'umukuru w'igihugu. Amajambo yose yavuzwe yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kuburabuza ako karwi. Ikindi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye ukwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro by'umukuru w'igihugu n'ahandi. Agitangura wamengo ntazobakomakoma, ariko yagiye kuramwo umwe none ubu abatari bake baragiye. Ndayishimiye yarazanye abiwe, ingaruka nabyo nuko nyine urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini cyane, ku buryo ubu ngubu igihugu gisa nkaho kitakiriho, kubera ko ibintu biba by'ingenzi bishobora kubeshaho igihugu nta biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ari umuyaga nkuba nta uhari, ari igitoro nta gihari, ari isukari nta ihari, ndetse n'ibindi bibazo byinshi bisanzwe bihanze abarundi, aho ibi bintu byose abarundi babiraba bakavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ku rundi ruhande nyine hakaba n'ubundi abariko barakora baraca ku biti n'amabuye kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashigikiye Perezida bashigikiye General Bunyoni, bakaba bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakureho Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bariko barategura amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu nyine babanje gutabagaza ubutunzi bw'igihugu kugira ngo abarundi nabo bizaborohere kumva ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyari kigeze kugira ngo atembagazwe ku butegetsi, ahite anafatwa apfungwe, kuko yarahemukitse bikomeye cyane. Amakuru dufise yo mwibanga avuga ko akarwi kabiyita ko bagendera iragi rya Nkurunziza kari karateguye amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cyane ku guhemukira rugamba rwa CNDD-FDD n'iragi rya Nkurunziza, kumena amabanga no kwifatanya n'abansi. Abagize ako karwi bagiriza kandi Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, nawe aca akora ibishoboka byose, ariho wamwabona akura amabanga General Bunyoni. Ariko naho yamukuye amabanga General Bunyoni si umuntu woroshe, ni umuntu ukomeye cyane kandi ni umuntu ufise imbaraga zihambaye cyane, ku buryo ubu ngubu abariko barakora ibishoboka byose kugira ngo apfungurwe ari benshi. Narirya yamupfunze, ariko hakaba ku rundi ruhande undi mugabo ukomeye cyane kandi uteye ubwoba, nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo mugabo akaba ari Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi, aho nyine nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo asimbure Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva General Bunyoni abogojwe amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Ndayishimiye, kandi ko adashigikira ingingo z'umukuru w'igihugu na cyane cyane zihana abasuma. Ubu Reveriyano Ndikuriyo aboneka nka kizigenza bavuga ko bari mu iragi rya Nkurunziza kandi babona ko babangamiwe bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo basigaye barihaye akazina k'abapro, abarwanye nyine muri CNDD-FDD bavuga ko bariko barahemukirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yaratahuye ko ataho azogera adafise mugambwe mu minwe, ariko asanga Reveriyano Ndikuriyo nawe yarafashe ikibanza kinini, ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho
abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose, hakaba n'abibaza ko byoba byiza bagiye buke buke ibyo kumwagiriza bakabiha umwanya. Ku ruhande rwiwe Reveriyani Ndikuriyo ntarota kurekura umugambwe kandi aravuga ko byanze bikunze agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye busambuke, akaba ariyo mpamvu muri ino minsi muri ko mubona ibintu byahindutse cyane, mukabona ukuntu ubutunzi bwatabagaye, ariko benshi bakabona ko bose bahanze amaso ku matora yimirije imbere, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngo ayo matora azabe yaramaze guheza Ndikuriyo, mu gihe Ndikuriyo nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo matora azagere Ndikuriyo ari we ufise umugambwe ndetse n'igihugu mu minwe, kuko biraboneka neza ko n'intumbero uhari byose bimuha amahirwe, kuko aho bigeze abanyagihugu baramaze kurambirwa Perezida Evariste Ndayishimiye, barategereje gusa umuntu wamubakuraho uwo ari we wese bazamujya inyuma, niko amasoko ariko aradushikira avuga, kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye kubitangira inyishu. Ibinyegezwa ni byinshi mu bitandukanya Evariste Ndayishimiye na Reveriyani Ndikuriyo, ariko igihambaye rwose batazigera bavuga ni uko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Uzoba agaba umugambwe by'ukuri niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye arazi ko adafise umugambwe atokwitoza mu kiringo ca kabiri. Reveriyani Ndikuriyo nawe arabona ko yoshobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana neza umugambwe gushika muri 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ibyo biruko mu gihe nabwo systeme iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu yongere ibisubize ku murongo. Ariko rero naho bimeze gutyo, ibyo bahurira ko nabyo si bitoya. Ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba, ariyo mpamvu ubona ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bakumire indi migambwe, aho ingoro z'umugambwe seneri ziriko zirabomorwa umunsi ku munsi, kandi seneri ikaba imaze igihe kinini idakora ibikorwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi.